no kuvuga iyi mbugita yarashatse kwicumita ngaho ngira Imana ndayibona itaranshika ku mutwe no utabona no ngaha hariho inkovu ngaha hari inkovu iva ngaha igaseruka ngaha nayo ni mbugita no kuvuga iyi yashatse gukubita ngaha ndarararama aca tabura imino iyi nayo no kuvuga papa wanje ndafise umugambi wo kuzomwegera ndamubwire ko namuhariye bivuye ku mutima sinzi ko azonyakira oya navyo nzi ariko je ndafise umugambi wo kuzobikora igikeri iyo gikubise umugere kirababara ariko bucunguruje nari nshonje inzara narigeze gusonza inzara hafi yaho umuntu ndamureba gutya nkabona acuritse kandi ahagaze ndavuga ati sa uzozube ngaha ndamuza ati vya vrai hariho benshi nzi bakijijwe kubera jewe nagiye gukizwa hariho kandi abarokotse hariho nabandi ndaza umutipe w'umugenzi yari umuririmbyi yarabizi cyane yarandusha yapfuye kubera iganja turabaramukije bakunzi bacu muri mu mihingo itandukanye hagati mu gihugu canke mu ba diaspora mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mutumbereye umwe wese amazina yanje nkuko musanze mubimenyereye ni ntigira inzigo pozera kuri akamo channel ya TV idahengeshanya kubaha ibintu vyiza cyane bisukuye tukomeza kubashimira namwe mukomeza kudukwirikirana tubabwira ngo mukomeze kugira ama partage menshi kugira ngo bishobore gushika hirya no hino n'ama abone murabibona kuri ekra zanyu za telefone ni wa musore mwari mwarabonye turamwakiriye cyane reka ndamuze abadukurikiranye mwese bakunzi ba Akamo TV turabaramukije jewe ndi wa wundi nyene musanzwe mumenyere hanyuma tubasabe mukore ama abone menshi n'ama subscribe n'ama partage hanyuma ibiganiro byacu bitugereho bitabagize iki bitabagoye ego muribuka ubushize ko twari twabonye ikiganiro ciwe atubwira ibihe by'ubuzima yagize ntiyashoboye kukirangiza bivanye nuko ibigumbagumba byamubanye byinshi ntiyashoboye kugiheza ubu tukaba twari duheruka atubwira ko ariko aratanga impanuro ku bavyeyi anatubwira ubuzima yagize bwo mwibarabara byabandanije gute murakoze cyane ubushize niba nibuka neza twari tugeze aho dushobora twari mwibarabara nyene donc ubuzima bwabo buba bugoranye nyene ubuzima bwabo buba bugoranye donc antake uri umwana buba bukomeye cyane rero no kuvuga ibintu uhurirayo hariya navyo iyo udasaze urapfa iyo udasaze hariya urapfa niyo mpamvu nari nasavye abavyeyi babyara abana batari capable yo kubarera fo ahubwo ko bareka no kubavyara kubera ko baba babarungitse mu yindi si no kuvuga baba babarungitse mu bundi buzima Imana gusa yarakoze yuko ntapfiriyeyo cyangwa ntasariyeyo Bosco woshobora kutubwira ibihe wagize ubaye mwibarabara ibihe nagize n'amaseri no kuvuga nk'ijayo hari byo nahuye navyo maze kumenyera hari byo nahuye navyo kugeza naho mvuyeyo Imana ivuze ijambo hama ndavayo no kuvuga nk'ijayo byare bigoranye kurara ahantu hari gihe waryama ahantu gasanga hajyama abandi bantu bikaba ngombwa ko bakuvyura ku nkoni nyinshi cyangwa wagenda kuryama ahantu ugasanga aha hantu ndibuka ko umunsi umwe nigeze kuryama imbere ya banki rero aba security baho bibaza ko ndi gisuma nyene barankubita gusa
baciye babona yuko nkiri umwana ntashobora kuja kumena bank barakubise bageza aho bagejeje ivy'inkoni byo ntubivuga hanyuma baze kumara iminsi uko wamara iminsi niko wagenda uriga ingene ubaho urose ivyo urya ukarya utarose ivyo urya naho ukaryama ubuzima bwaho donc buba buvanganye ari na challenge menshi hari igihe wiba bakagufata hari igihe ugira iki bakagufata ugakubitwa ariko jewe hari ikintu nshimira Imana mu gihe gito nabayeyo nta muntu nari bwagirire nabi nta muntu gusa ndibuka ko nigeze kwiba umumama gusa namwivye ibintu yarampaye ngo ndamutwaze kujya urabona hariho abamama baja mu isoko gusuma bagaca barondera bajya bapeti ngo babatwaze nko kuri bus cyangwa se nanje yarampaye ndikorera ndamutwaza cya ndamucika ibyo ndavyibuka ko byambaye ko gusa nyene naciye nsanga namutwaye itomati itomati n'ibindi bintu nyene yarasumye by'ibiribwa ubwo n'ubuzima wagize uri mwibarabara hama ubuzima bwabandanije gute donc mwibarabara ubuzima bwarabandanije bubi nyene wumve ko ari bubi ubuzima burabandanya no kuvuga urajya canke ntuje uraryama canke nturyame imibi kujya canke ntikuje no kuvuga kuko nta yindi shwa ukomeza kuba muri ubwo buzima nyene ariko ndashimira Imana ko ico gihe umva ko urabibamwe hanyuma gusa Imana ishimwe ko nabivuyemo gute rero novuga ko buri muntu burya afise marayika wiwe nahuye na marayika apana wo mwijuru batumva n'amababa oya nahuye n'umuntu ambera umwana mwiza ambera donc ambera marayika novuga ko yangejeje aho nashakaga kugera yangejeje mu buzima butari ubwo mwibarabara novuga ko yambereye marayika wanje uwo marayika ni marayika tumenyereye oya ntabwo ari Gaburiyeli cyangwa se uwundi byagenze gute afite nababwiye ko hariho igihe urazi ubuzima abamayibo babayemo benshi kenshi barakunda kuja gutamba imiziki nk'ahantu bumvise radio barakunda kuja mu gikundi cyabo ugasanga ni nka 10 bari ahantu hamwe ndebuka ko nyamusi umwe twari tugiye kuraba umupira kuri stade wazi twebwe ntituriha amahera ntitwariha amahera icyo gihe ariko ubu ndariha Imana ishimwe twaca hejuru y'urupangu tugakorokera indani tugiye kuraba umupira duca ahantu hari eglise numvise bariko bavuza umuziki kuri eglise wibuke ko nakunda umuziki ndi mwibarabara biba ngombwa yuko nja kuraba abantu bariko baratamba mu ishengero batambiki ndagenda ndinjira turinjira kuko twari kumwe n'abandi mugabo jewe nubwo nari mwibarabara narumva ko muri jewe narumva ko menga ntandukanye n'abandi kubera ko ivyo bagira je sivyo nagira nta rumogi nanyoye nta makoro nanyoye nta mabusta nanyoye ariko nyene kubera ko bwa buzima nari mbayemwo nibwo bwanteye kuja mwibarabara rero maze kwinjira mu iryo shengero mbona umuziki numva umuziki biba ngombwa yuko kuko jewe no mu mibereho isanzwe n'ubu sintinya uwo muntu yari kavuza umuziki yari piano biba ngombwa ko ndamwegera ndamusaba ko yonyigisha umva navuga ati bwa buzima mbayemwo nzogenda hariya nzerere hanyuma umunsi yampaye cyangwa isaha yampaye ngende anyigishe mugabo narumva ko umenga biraryoshe kurusha vya bindi jewe ntamba nkabona nyene n'abantu bariko baratamba ugasanga nk'umugore ahetse umwana yatambye igisirimba kabisa ya nivyo naramusavye arankundira ampa iminsi yo kwiga hariho n'abandi biga ndebuka ko twigana n'umukobwa yitwaga Yvette n'umuhungu yitwa Kevin mugabo bo urumva ko bari bafise famille jewe rero kubera ko ntari mfise famille mvamwo no kuvuga uwo muntu twarabaye abagenzi arankundira mugabo biba ngombwa yuko ndamubwira yuko mba mwibarabara kazarangaburira abirose akangaburira one day anjana muhira aho yaba biba ngombwa yuko
tugeze ahaba aransiga ahantu muri barza mbe ndacuranga ivyo yanyeretse ama exercice yanyeretse ndacuranga biba ngombwa ko nyene urupangu ataha no kuvuga umu boss waho yari umumabuja ndamwibuka arandamutsa arasanga nyamutipe indani Justin yitwa Justin amaza ujya niyinda amubwira ati ari mu bana nigisha piano okay ntaguciriye mwe gatoya Bobo abana bo mwibarabara tubazi yuko baba bambaye nabi mbega kwinjira muri eglise usukusa byaroroshe ko umuntu akwakira ofete je sinavyitaho je sinavyitaho kubera ko nta zindi mpuzu nayifise zo gushanja ndibuka ko ico gihe nari nambaye umupira akaba ari umupira wo hejuru kongera ukabibutura uco vyumva ko nari nambaye nk'ikanzu yego yeah nari nambaye no kuvuga hejuru nari nambaye umupira uwo mupira ndanawambaye no hasi yego no kuvuga bya bindi abahungu bagira ngize nkuko gutya utubani byakurikiye mu nyuma hanyuma biba ngo donc wewe kunyakira yategezwa kunyakira kuko jewe narumva ko muri jewe bahejeje gusenga naragenda mubwira ati uzonyigishe piano uzoze mwigisha ryari uyu munsi uyu ndawumvise nkagenda kudoma hariya kwangara kuyerera urondera ivyo urya ariko wa munsi ugeze na yasa nkabandi hahandi uwo munsi ndibuka yuko ntagiye no kuraba umupira kuri stade nace mbona umenga ivyo ngiyemwo nivyo biryoshe kuruta bya bindi wa mupira cyangwa mangaho biba ngombwa rero hanyuma ndagenda uwo muvyeyi yamaze kumubaza ati ninde ari mu bana nigisha piano umunsi wa mbere uwundi munsi haheze igihe hari haheze nka ngererananya hari hameheze nk'amezi nk'abiri anyigisha kandi nari ntanguye kubimenya narashobora kuvuza indirimbo gusa pana amanote menshi naduvuze amanota 3 do fa na sol abavuza umuziki baca bavyumva no kuvuga nkavuza do fa na sol nkimuka nkanaduga ari byo bita magame nkanaduga na game donc maze kubimenya umunsi umwe haheze nk'amezi 2 yongera kumbwira tudugane muhira kufungura nanje numvise ico gufungura urazi ko mwibarabara nta biba bihari nyene ndavuga ataharahiye koko ndavuga teka ngende ndabijya wa muvyeyi donc ico gihe nasa kuko nari nambaye nabi yarafise umwana wa kabiri uwo muvyeyi yitwa Dudu twari muri meme generation acangabira impuzu ndibuka ko yangabiye agakabutura karaho kari gafise imifuko hano n'agapira mbambaye umuntu mugabo nta birato nari mfise navyambara miguru wazi ico gihe rero niho yambagije ubahe camba oblige yo kumubwira yuko ntagira homba mugabo ivyo yabimbagije kubera ko yabona nari mfise intu bavyita gute ishaka umwete wo kwiga piano kandi no gusenga muri ico gihe narasenga kuko urumva nje gusenga barangaburira mugozi umva ko ntasenga kubera ko nshaka gusenga umva ko naye biterwa n'inda sorry hanyuma maze kuba muri ico gihe biba ngombwa yuko ambwiye ati yo ntugira hoba oya uzoze nzoze ndakugaburira nkagenda zarangaburira biba ngombwa yuko nk'umukozi nkamufasha nko koza ivyombo yasanga ndiko ndoza ivyombo bakavuga ati ni umwana mwiza kandi nanje nari nimaze kuba umwana mwiza kubera ko narabona ahantu ngenda bakangaburira hari gihe nanahitevya kugira ndabe yuko nsanze byaheze cenje byo kumugoroba inda nukuri umuntu ntiyakubwira ko ashonje ufise icyo ukora uzomugaburire cyane cyane abana bo mwibarabara hariho ababigira ningeso bakakubwira ko bashonje bashaka kubaha amafaranga bace baja kunywa amakoro amabusa iki ariko hariho nababa bashonje vy'ukuri kandi poze inzara irajyana usanga utarasonza wewe nari nshonje inzara narigeze gusonza inzara hafi yaho umuntu ndamureba gutya nkabona acuritse kandi ahagaze donc inzara irakwafekta kubyo n'ubwonko budakora neza ubwonko ni kirundi cerveau no kuvuga muri ico gihe jewe bamaze kuza barampa ivyo kurya navuze ati nabana beza ndabishira muri iyo sense bambera abana beza sha devote man muhezagiye ahari muri Canada
mane muhezagire arambwira yo uzoza uraza nzaga burya ambwiye ngo nzoze ndaza yabimbwiye ahubwo nanje nariko ndiyumvira ndamusabe nzoze ndagenda mba ndabitomborejemo rero ndabitomborejemo mugabe ico gihe nirinze abo tujanayo kubera ko nzi ko babandi turi kumwe mwibarabara bashobora kugerayo bagaca banyicira idiri bakatabaza barahaza ahari je noje ndahaza umva byabaye reka gutwenga hanyuma no kuvuga byabaye birebire biba birebire cyane hanyuma arambye ati uzoza uraza muhira ndagenda muhira ndamenyera abana baho abana biwe turamenyana naba yaratunze abana benshi harimo umwe bita Kenta abangaha mu Cibitoka aha arafa pasi twarahuye asanga nyene Imana yarakoze yarahinduye amateka ndavuga ati wow yeah rero muri ico gihe naguciriyemwo gato aho wazuraza kuyo mu mama uvuye mwibarabara canke naza ndaza mvuye mwibarabara kuko ntiyari bwambwire nze kuba iwiwe okay yambwira nze ndagenda mfasha umukozi koza ivyombo ndamufasha kumesa kuko ico gihe narakana gakerebutse ndamufasha do kudukogwa hanyuma angaburire hanyuma mu nyuma aratinda arambwira ati kutagira aho ubu uraza ube ngaha ndavuga ati sa uzoza ube ngaha ndamuza ati vya vrai ngwego uzoze kuba ngaha barabiganira ko n'umugabo bukeye najanye za mpuzu yangabira naye akanzu yanje nizo nari mfise hama ngezi wiwe hari inzu iri nyuma inzu yari ari ahantu hameze nko kwibarabara kuri portail hari hubatse gute kwino kote baraparikaho imodoka hagati gutya kwino kote hari gikoni batekamo aha naho hari ako kazu bambwiye ati uzoza urarara haje ngiye nsanga hariyo matera nivire ku ikarato nshikiye ku matera navuga ati ubuzima burahindutse umva ingene Imana ikora ibintu wa mutipe umwe yanyigisha piano tuba bagenzi turenga kuba bagenzi tuba bavukanye tuba bavandimwe bamfata nk'umwana waho cakindi burya nta kintu kibera ubusa Imana irafise ingene yoroganije ibintu byayo ni kuvuga hariho abana babiri yavyaye jewe ndahari abo nubu bazi ko tuvukana hariho witwa Deborah no witwa Shema no kuvuga bo bazi yuko ndi mukuru wabo hanyuma Imana irabakoresha barantunga barandera bansubiza banjana ku ishuri barandihira ishuri ariko nkakomeza nja mu rushengero niho havuye ku develop impano ndatangura ndaririmba uwo muhungu yari umukompositeur yarakompoza indirimbo nkaraba ingene bigira nanje nkashaka kumwigana Imana iramfasha ndabitora havamwe impano yo kuririmba ndatangura ndaririmba mbonereho kubwira abavyeyi umwana umubonye mu impano zomureka yikurikirane kuko ntawuzi icyo tuma abaho cyangwa ntawuzi icyo tuma umuntu agira atera imbere okay hama none umaze kuronka ahuba bagutoye ubuzima bwaciye bubandanya gute donc ubuzima bwaciye buhinduka cyane urumva ko narimvuye mwibarabara ngiye mu nzu bwaciye buhinduka nkibuka ubuzima narindimwo buriya baca umugani mu kirundi ngo umwana gato ntaguciriyemwo wewe na papa wawe byabandanije gute papa wawe ico gihe je sinari nzi yari umva nari mwibarabara sinari nzi yari ntiyarazi yondi no kuvuga je na papa twongeye kubonana amfungisha kubera iki ni birebire ni kuvuga jewe nakubwiye ko ubushize nakubwiye yuko tuvukana turi abana batanu ndi umwana wa nyuma mu bahungu batatu n'abakobwa babiri no kuvuga twebwe abahungu turi batatu no kuvuga mu gasho twari kumwe turi batatu nyene hari ukungene ibintu by'amatongo twagiye kutumwaka itongo tikuri kuravyara ku mugore wa kabiri duhitongo giwacu twebwe ku mugore wa mbere twimenye hanyuma abo bana uri kuravyara uzobamenyera nawe niko kugira kureka kudusaturira bavuga gusetura hanyuma aca dushirisha mu gasho ndibuka ko kubera ko mukuru w'umutumba w'ico gihe yari mushiki wiwe
icegera ciwe yari umuhungu wo kwa se wabo, novuga yuko ari nka grand frère kuri data wacu. No kuvuga ico gihe nabo bari close, bacavuga yuko ico gihe ngo bashaka ngo dushaka twebwe abahungu ngo dushaka ngo kwica papa, ngo kugira ngo dushikire itongo. Urumva ico kintu? We hari ikintu cabaye, c'était en 2015, adushira mu gaco muri 2016. Wibuke yuko igihugu cacu ntabwo cari muri situation nziza. Rero niyo mpamvu ico gihe turafungwa. No kuvuga twafunzwe sans suite. Tumaze gufungwa hama Imana iradukurayo. Donc abacamanza amaze kubona yuko ivyo tuzira tufitiye uburenganzira baradufungura. Umwaka wose tumaze umugabo. Kubera ko amatohoza kijya gihe, kubera ko abantu donc aba bantu bari bajejwe intwaro bari bafise ibindi bintu bariko baragwana navyo. No kuvuga uko zikosa barakubika kugira ngo biheze bazoze kukuburanisha. Ya kandi barakoze kudufungura. Yego. Hama bica bibandanya gute? Naringeze hajya. Ya burya umwana w'ubwenge yumvira mu rusaku. Umwana w'imfuvyi yumvira mu rusaku. Nkiba kuwo mu pasteur nako mu apotre. Hari amajambo yakunda kuvuga nkacakira jewe. Akanyigisha kubaho. Ndamushimira hari ikintu yigeze gukora. Nubu kiri mu bintu bitumye nkifise ubwenge bwo kwitunga. Yigeze kutuvyura ari saa 6 z'ijoro. Urumva? Aratuvyura ati ntiharagira ko mujyama. Ni muvyuke murabe ibintu mukora. Rero gusa ukiri umwana ububona umenga arakwiciye kwiryamira. Mugabo umaze gukura ntiyagize ikintu kibi. Ndakubwira ikintu yagize. Yatumye utajyama cyane atacuraronka. Burya utarubaka inzu muri kino gisagara ntuzoryame. Abandi bazoze bava gukora nawe ujayo. Uzoryama uruhuke kugira itiro ntizize rikwice. Ariko ntuze hariho abadugije no ma etage, hariho abantu bafise inoti. Natwe dutegerezwa gukora cyane kugira ngo tugere aho bageze. Ya rero maze kuva muri ubwo buzima, maze kuva mu buzima bwo mwibarabara, ndiko uwo muntu naragiye ku ishuri. Urumva ndi n'umuririmbyi mu rushengero. Byabaye ngombwa yuko babandi twahorana mwibarabara hariho benshi nzi bakijijwe kubera jewe nagiye gukizwa. Hariho kandi abarokotse. Hariho nabandi ndaza umutipe w'umugenzi yari umuririmbyi. Yarabizi cyane, yarandusha. Yapfuye kubera iganja. Bijya biyoga banywa. Yarapfuye pi baramuhamba. Ariko Imana nje ndayishimira ko nta biguyemo. None byahavuye bibandanya gute? Waciye ubandanya ubuzima bwawe bwose gushika nino saha ubana no mu apotre yagutoye, byagenze gute? Ya twarabanye ndakura kugeza naho aronka bourse. Araja hanze muri Canada n'umuryango wose. Biba ngombwa yuko jewe bansiga ku rugo. Ya hanyuma ubuzima ingene bwabandanije n'ukuri ntabwo bwabandanije nabi. Novuga yuko bumeze neza kugeza ubu. Bimeze neza. Ndabashimira cyane barakoze kuko bankuye ku itapi banyicaza ku ntebe. Hariho inkovu tubona ku munwa, mbega iyo nkovu waratemvye byagenze gute? Ya iyi nkovu ifise histoire ndende cyane. Ariko reka ndabivuge. Reka ndabasasira inzobe ndabimene. Abantu benshi bazi ko naguye ni moto. Ariko sibyo. Byagenze gute? Iyi nkovu ifise inkomoko kuri papa. Iyi nkovu papa wanje muri ca gihe muri ya misi nkiri umwana tukiva mu Rwanda, sinzi kubyibuka ku gice ca mbere. Ego. Tukiva mu Rwanda yagerageje uburyo bwose mama maze gupfa kuko burya abahungu bakurana kagagazo. Yagerageje uburyo bwose jewe yo nturu bavyita yo
traumatisme kugira yo guturubika kugira mve ahantu uvuga ntabwo yankubise iyi ni imbugita yancumise imbugita iyi nyene apana igihwati biraya ubitandukanye imbugita yo kwica umuntu nakuze ndi umwana kubagana mu gice ca mbere umenga navuze ko nagize ibintu bya sport nakuze nkina sport no kuvuga iyi mbugita yarashatse kwicumita ngaho ngira Imana ndayibona itaranshika ku mutwe no utabona no ngaha hariho inkovu ngaha hari inkovu iva ngaha igaseruka ngaha nayo ni imbugita no kuvuga iyi yashatse gukubita ngaha ndararama aca tabura imino iyi nayo twariko turagira nyene acara kiseruka ngaha mugabo muri vyose ndamushimira kubera ko ni umuvyeyi akomeze nyene abo umuvyeyi yayigucumitse wakoze iki ico gihe nta kintu nari nakoze cyari gutuma umuvyeyi acumita umwana no nariko ngwanira ishaka no kuvuga mama ico gihe mama ntabwo yari bwapfe mama yaragihari yashakaga kuzana umugore wa kabiri ku gitanda mama ryamaho ndavuga ati ntibikunda kuko nije nari nsigaye muhira bakuru banje bari baragiye kurondera amafaranga bandi bararongowe no kuvuga iyo ndayikoze ko imisi yose nibuka papa iyo nibonye mu kiyo imisi yose nibuka papa sinzi abantu bafise amafoto yanje baze barabe neza uyu musaya umfotoyemo sinemera ngerageza kwamfotora muri uyu umusaya umfotoye uturutse ngaha sinokwemerera kubera inkovu iraboneka cyane mugabo uturutse ngaha ntiboneka cyane ngerageza kuyihisha mugabo igihe cyose mbonye ifoto yiwanje nibuka papa bisigura ko umwanya munini ndamwibuka kuko womara umwanya ungana utikoze ku munwa cyangwa utiravye ni muto bisigura ko papa ndamwibuka cyane kandi yarakoze ndamushimira kandi vuba nzoja kumuraba ni ibihe by'ubuzima ni ibihe by'ubuzima mbega Bosco turumvise ibyo byose byabaye mbega byagusigiye iki byasigiye icigwa gikomeye cyane novuga ishuri ry'ubuzima kiretse ry'amashuri twize ku ishuri oya ajya narayarenze niga universite y'ubuzima cyasigiye ikintu gikomeye cyane kuko pour le moment nico kigitumye mbaho jewe ntabwo mbayeho kubera amashuri ntabwo mbayeho kubera ko mfise diplome cyangwa iki ariko mbayeho kubera ko hari ishuri ry'ubuzima nize icyaransigiye ikintu bita kwihangana icambere ishuri ryo kwihangana burya je kugira unkorera ikintu ngo ubone ndababaye cyane byo kugora nako ikintu cyose nkorera usanga umenga nagiciyemwo unyanse naranswe unkunze narakunzwe donc byose umenga narabiciyemo mbega nta mugambi ufise ku bana bo mwibarabara gerageje kuraba bwa buzima mwabanamo ndafise imigambi ishika kuri ibiri ku buryo Imana yozomfasha nkaronka sponsor cyangwa se nkaronka uburyo no bikorerako gute abana bo mwibarabara barafise ikintu muri bo burya barafise ingabire nyinshi zitandukanye ni ukuvuga ndafise umugambi wo kudevelopa impano ziri muri bo kandi bamwe zobatunga bakabaho bakava muri buriya buzima babayemo bakaja mu bundi buzima bivanye n'impano bafise okay uracafise ku mutima papa wawe yes umuvyeyi wawe ati gute papa wanje baza baca umugani mu Kinyarwanda sinzi ko no mu Kirundi umenga ni kuvuga ngo ivyaye ikibazo irakirigatira no kuvuga papa wawe niyo yoba apfuye ijisho canke ari kimuga aguma ari papa wawe kuko sinzo donc papa wanje nkubu nta wundi muntu yaza musimbura uwo muntu yarantunze ariko ntiyitwa papa wanje no kuvuga papa wanje ndafise umugambi wo kuzomwegera ndamubwire ko namuhariye bivuye ku mutima sinzi ko azonyakira oya navyo nzi ariko
jewe ndafise umugambi wo kuzobikora. nka hamwe muhuye n'akahe kajambo uwo mubwira? Ndamukunda conyene. ikintu namubwira papa wanje asanzwe ari umupapa akunda akayoga, ankundiye nkamugurira nk'agakarato ndakamugurira. Yego. Nico kintu wumva wo mubwira? Sinomugurira inzoga kugira ngo ndakimubwire, nomushimira kubera ko iyo atabawe pulo mu masimba mpagaze kuri micro ya Akamo TV, kandi iyo ntaca muri ivyo bintu Akamo TV mwe ntimwari kundondera kugira ngo ndamushimira rero ko nubwo atarazi ibyo ariko arakora, igikeri iyo gikubise umugere kirababara ariko bucunguruje. Mbega uwo warashoboye kumuharira? Naramuhariye bivuye ku mutima, bitavuze ko navyibagiye. Ivyo wakoze sinavyibagiye ariko naramuhariye. Gute wowe waramuhariye hama ntuvyibagiye? No, tandukanya kwibuka no guharira biratandukanye. Jewe ndavyibuka. Ndavyibuka ko hariho umupapa yangiriye ibi nibi ariko nkavyibuka nkakujya kuntu wibuka ivyigwa vyo mwishuri canke se wibuka ati nambara umucuraranzi iti ino ndirimbo bayivuza gutya canke wibuka ibindi bintu byose bisanzwe. Ndavyibuka ariko muri jewe nta puissance nta gaciro bifise. Niyo mpamvu no mvuga ko ari papa, ahubwo uzomfashe tuje kumurondera ino minsi. Bo hambavu ivyo bintu byose vyakubaye ko nikihe kintu cakubaye ko utazopfa wibagiye muri bijya bihe byo mwibarabara? Ivyo bintu byose, ivyo bihe byose wagize, nikihe kintu cakubaye ko utazopfa wibagiye? Icambere ikintu ntazopfa nibagiye mu buzima hambaye ko nico uko ndi mwibarabara. Nakoze udutendo twinshi ariko reka mvuge kamwe. Ni kibi, ico ngombe mvuge ni kibi nakoze. Nakubwiye ko niba kandi ni icaha gusa navyihanye. Rero hari igihe nk'iyo mbonye nk'umumama ahaye nk'ibintu umwana akamutwaza, mpita nibuka direct ko nigeze kwiba umugore. Sinzopfa ndavyibagiye gusa bon kubera ko mu mutima wanje ubu harera ariko nta sweet. Nikihe kintu uvuga ati uko biri kose nubwo vyagenze uko iki kintu ndagishima? Nikihe kintu uvuga ati uko biri kose vyagenze ndacicuza? Uko vyagenze kose murabizi nabivuze, ariko uko vyagenze kose sindavyicuza. Reka nkubwire impamvu ntavyicuza, nuko ataruhara nabigizemo. Okay. Mu kurangiza niyihe mpanuro wotanga? Reka mpere kuri ku bana bo mwibarabara. Reka ndababwire pole sana. Ariko ikindi bagerageze uburyo bwose kubera ko abantu benshi babazi nabi. Bagerageze niba n'umuntu aguhaye ikintu umutwaze, kimutwaze ukigezeho yakubwiye, inyuma guhembe ugende. Ureke kuzana ibintu by'ubujura, ibintu by'akaboko. Hama ndaha impanuro ku babyeyi. Nanje urabona ndi umusore ndiko ndaja kuba umubyeyi. Ababyeyi ndaha impanuro ku babyeyi. Byukuri uvya umwana mukurikirane. Nibyaba ngombwa kuko Bibiliya iravuga ngo iratwigisha, iranaduhana, ikanadutoza indero. Nibyaba ngombwa akoze ikintu kibi umuhane. Ariko ikindi nivyaba ngombwa unamuhanure kuko inkoni woyimukubita ntishikira ingeso. Ariko ijambo kuko urumva ko hariho amajambo je nkibuka kera baza barambwira, donc urashika ahantu ukibuka ati iri jambo Pozera yararimbwiye, baze barahanura, baze bagira bafata umwanya wo kuganira n'urubyiruko n'abana babo. Okay. Urakoze cyane, turagushimiye ku mwanya wawe waduhaye no kuba upartage ubuzima bwawe nk'ubwo ku bandi kumbure umwe wese yakuyemo ivyiwiwe. Murakoze cyane, twizeye ko no hanyuma nitwagutuma ko utazotugabira uzotwitaba. Ndahari ku bwanyu. Urakoze cyane. Turabashimiye mwese mwadukurikiranye, twongera tubasaba ngo mukomeze kudukurikira, mwongera muna partage. Ni hahandi nyene ni kuri Akamo TV.